Inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Matayo mweranda. Yesu amaze kumva ko Yohani Batista yatawe mwibohero, asubira mu bugarire. Avuye mu gisagara cy'i Nazareti aza kuba i Kafarnaumi, igisagara cegereye ikiyaga ku mbibe za Zabuloni na Neftali. Ngo ijambo ry'umuhanuzi Isaya riranguke: gihugu cha Zabuloni nawe gihugu cha Neftali, wewe nzira irora ku kiyaga, bugarire bw'amakungu, igihugu cari cicaye mu mwijima carabonye umuco mwinshi, na nyamuco waraboneshereje abari bicaye mu gihugu c'umuzima giza w'urupfu. Kuva ubwo Yesu atangura kwigisha avuga ati: nimwihanure kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Yesu yaragendura ubugarire bwose yigisha mu masinagoga, yigisha injiri y'ubwami, agakiza n'ubumuga n'indwara zose z'igihugu. Ubwiza bwiwe buvugwa mu Busiriya bwose, bakamuzanira abagwayi bose bababajwe n'ivyago n'indwara z'amoko menshi, abaganjwe n'amashitani, ab'intandara, abativana hasi, akabakiza. N'ishengero ryinshi ry'abantu riramukurikira rivuye mu bugarire, mu Buyudeha, mu Budekapoli, i Yerusalemu no hakurya ya Yordani. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Ejo hahise ku munsi w'Imana twariko turahimbaza ukumenyekana k'umukama Epifania. Umukama yimenyesha agishika akiri n'akayoya gatonya, agakwega n'abantu bakomeye bi mu miryango y'abami, bakaza kumuraba, kumusenga kandi bakamushikanira. Nikimyamenya cyuko umukama yaje iwacu arashaka kwimenyesha abantu bose. Yaragize urugendo rurerure rumukura mu bumana bwiwe aramanuka ku isi. Aribyo duhimbaza ingene yavukiye hari i Betlehemu. Ariko muri uko kuza ntashika acagobera abantu ati nashitse nimuze mwese murabe. Azara kwega mu buryo bucanke buriya abana bariya bose abazana. Ubwa mbere abambere barose iyo nkuru nziza akabakwega akabazaniwe ni babungere. Musanzwe muzi yuko abungere s'abantu b'imico myiza. Agishika aca yerekana ko aja afise mission ikomeye yo kugira ngo asubize ubwiza bw'Imana nabo bose ikibano usanga umenga kigira kiti nta n'inkono yitaye bakivamo. Ko iwe ataruhebwa, atarucibwa, atagicibwa gihari, atawagenewe gutakara ibihe bidahera. Ikintu gikomeye cyane. Yesu agishika nivyo yashikiye ubwa mbere mu muntu w'umweranda, yuzuye ubweranda bw'Imana Bikira Mariya. Mugabo hambavu yiwe hari abantu bitwa bungere, abantu b'imico itameze neza. Ubwa kabiri tukabona yuko agishika nyene abanda kwega nabo bantu bahambaye, kandi ngo bakaza atari uko bahanye isango, bose bagahabwa isango niyo nyenyeri babonye, bakamenya kuyumvamwo umwana w'Imana yaje. Ushobora kumenya kumviriza ibinyene biri mu buzima bwacu bikaza biratwumvisha aho Yesu ari mu biki. Nk'ibi turiko turaca ngo muri iki gihugu cacu Yesu arihe? Ibi bintu by'ubuzima butera buzimba, ibintu bikaduga, mugabo siko amafaranga yawe aduga, siko umushahara wawe ucuduga, siko amaroveni yawe aduga. Ntibireka gutera ubwoba ubuzima bw'abantu. Ibi tubona umenga
abantu bose ntibakiyumvamwo ko mu gihugu cyacu hariho ama opportunité urose wese akajya ugenda hanze abagiye mbere agashobora kugira ibintu byose kugira ngo agende agasiga avuze yuko bariko baramwiruka ko bamumaze ko abantu kugira ngo atere ikigongo abantu ati ni munyakire gahinduza ibintu byose ivyo byose bituba ko ibi nyene nivyo Yezu ngo yaje kugereramo aho hanze mu buzima bwa misi yose agakwega rero abana bariya murumvise mu nkuru nziza hoho ngo haragezaho agenda gucumbika ahantu nogira ahantu Yezu yashize etat major yiwe buryo umuntu wese yamafise ahantu acumbika naho utagira uti nahaguma mugaba kamagi hafatira kugira ngo agende akora ibindi ashikira abandi kujya na twebwe mubona Radio Maria yacumbitse hano igashiraho ikicaro cyayo izafsanira z'ikicaro cy'ubutumwa bwiwe naha twumvise uyu munsi rero aha ikafarnaume nahantu hameze nko ku masanganzira hahurira abantu benshi b'imico myinshi bava mu bihugu byinshi agiye hajya nyene au cœur de la marée humaine de la vie humaine ubuzima bw'abantu nyene kugira ngo yumvishe abantu yuko Imana iraho nyene kenshi twama tugomba kurondera Imana ahandi hantu hanitse mugaba Imana iraho mu buzima bwacu bwa misi yose yaratwemeye muri vyose yaratwemanze mugabo naho tuvuga ngo iri mu buzima bwacu bwa misi yose ntiri mu bintu byose by'ubuzima bwacu hari ahantu utazoja ngo uyisangeyo nkuko n'abamajusi bihenze ntibashoboye kuyisanga mu mwami w'ikinywa amaraso yitwa Herodi na hafise parenziza bamusanze yibereye ahantu mbere mu gahinga iyo nyina yamwibarukiye kuko abantu bamwimye indaro ntibamenye yuko ari umwana w'Imana yashitse ariko nuyo Imana ikamugendera bemwe numvise ingene Yezu yagendeye Herodi Yezu atugendera mu buryo bwinshi inkuru nziza yuko ari hari yarashikiriye Herodi mugabe iyo nkuru nziza tuyikoze iki sinzi ko mwatangariye ukungene hari imigwi itatu iri hafi y'iryo jambo ry'Imana ribabwira riti umucunguzi yaje ari Betlehemu hariho bajya bakuru b'abasaserdoti n'abanditsi bafashe iryo jambo ry'Imana ryo kwa Mishe yuko azovukira Betlehemu nk'ikintu cyo kwinforma kidokimenta bon tuzinguruye dusanga bavuga yuko azovukira ngaha mugabo ntaco byabahinduye kubigumiye ngaho turashobora gusoma ijambo ry'Imana nk'abantu barisoma nk'abanyeshuri barondera kuja gukora nka memoire ntihagice guhinduramo hari abantu tubona bizi ibintu mugabo kabona umenga ntaco bihindura mu buzima bwabo ntaco bihindura no mu buzima bw'abandi uri hano bagaca biteramo inkuru ati ntaco bifata nk'iswa ntaco bitransforma ntaco bizana gishasha ntaco biguhinduramo hakabaho umugwi wa kabiri umugwi ugizwe na Herodi harasoma ijambo ry'Imana mugabo arisomera mu vyifuzo vyiwe ako kami kavutse kaje kunkura kankoreshe rero rwa ruyerirwa bwo muri politiki mubona rwa ruyerirwa muri politiki kenda mu musenge nimwamubona hari mumpamagare nanje nje kumusenga wewe acakoranya abo bantu b'Imana kugira ngo bamubwire aheze ahe renseignement we ntarondera information arondera renseignement imwe bakoresha mu bintu vya politiki kugira ngo acayikorera ko arabe ingene yo kwikiza ako gahimbiri kavutse ngo nakami je nije ndumwami ngahaje nyene ujya Herodi rero yari umuntu akaze naho ko buri umuryango w'amaraso yiwe yumvise yuko ugomba kumukomakoma ahantu yaragukuraho mugabo ntamenye yuko igihe yabukaranga kwimana yari musi y'urujo hama akabuwa mugwi wa gatatu duratse kuri Herodi urashobora gusoma ijambo ry'Imana nk'umuntu arondera kuri manipula
tugire Kristo. Mwumvise ha mu gisomwa ca mbere ngene Yohana agira ati ntimwemere imitima yose, ntimwibaze yuko abantu bose muhura bafise amabibiriya yuko bose bari mu mutima w'Imana. Nicyo gituma bisaba ko umuntu amenya kuzirikana ibirimwo vy'ukuri umutima w'Imana. Yohana yabitubwiye ngo umutima wose utemera ko Yesu Kristo yigize umuntu uyo si umutima w'Imana. Umutima wose utemera yuko Yesu yari ari Imana yaje gukiza ubuzima bw'abantu. Hariho abantu bona yuko batanga ijambo ry'Imana inkuru nziza atari yo gukiza abantu, kabona umenga ahubwo niyo kubahindura ibijuju n'imihimbiri, nta na kimwe bateza mwimbere cy'ubuzima bwabo. Si n'ivy'umutima kuko baca biyugarana ugasanga basigaye bafise akazigo k'Imana, kazigo kambitswe ivy'Imana, kaguma gacira imanza gusa abandi, hagucana kabuji, kaguma vumagura umwijima, kerekana yuko ari umuntu akomeye mu vy'Imana, ntacyo ariko arabanza. Imana ikamuraba ikavuga iti we wuzuye gusugwanko ku bantu bibaza ko ari babi, we bibaza ko ari uri mwiza. Canka abantu babandi bose bashaka kuba kandi indi nkuru nziza yoroshe y'umuyezu gusa, abagwiriza ibintu mudakoze, imigisha n'imihezagiro ashobora kubatunga, ntimubabare, ntimwe mukijya kugira byose bibasange ngaho bikoragurike nk'imigisha n'imihezagiro. Bene ivyo Yesu akerekana yuko ukuza kwiwe nta numwe gushaka gukumira, nta numwe gushaka gukumira. Kujya ijya nyenyeri tubona yazimye, harageze igihe irazima, bica bisaba abajya bamajusi guca baca kwa Herode. Imana yabigize nkana kugira ngo ibanze ice no kwa Herode imushikirize inkuru nziza. Be ijambo ry'Imana iyo rije wawe, wewe urikoze iki? Herode acagomba kurimanipira kugira ngo arikoreshe arabe ingene yo kwikiza ko kana. Abantu uyu munsi dusanga tuko turakoresha ijambo ry'Imana ku vyifuzo vyacu bindi ataho bihuriye, kandi ataho bihuriye na Yesu. Bigomba kuzimya umwana w'Imana, bigomba kuzimya iyo nyenyeri, kandi mu buryo bwinshi. Bigomba kuzimya iryo jambo, uwo muco, mu kugerageza gushira ibiti muri eklesia, gerageza kuzimya imico myiza mu bantu, imico y'inkuru nziza. Ijya nyenyeri n'ikivuga umuco w'ikintu giheza gigwa n'Imana. Yesu yaragize ati nibanze zime babanze ntibazi bonyene nk'abami ngo baronke bonyene, cyano kwa Herode nawe nyene niwe mwami wo ngaha aronke iyo nkuru nziza. Herode yayikojeje iki? Yayikojeje kugira ngo ayicishe uwo nyene yaje kugira ngo azanire ubuzima n'ubukira abantu bose. Ariko ntivyakunze kuko n'Imana yari manutse ku mugambo ukomeye cyane. Hakabona bajya amajusi rero bakiriye iyo nkuru nziza, nta vyeranda vy'Imana bazi, nta bitabo vyinshi basomye vy'Imana, mugabo gakenya babazatsuriye bakagakoresha neza, kakabahagurutsa kakabashikana. Ako kaverse gatonya, hari abantu baryoshe atari ukumenga baraza amaverse menshi. Musandu bose bashaka kwerekana ko baza amaverse menshi, ivy'Imana babimetrise byose. Ndumva ko turavugana zivuga ngo handitswe ngo none icyo bikeneye verse, bikeneye verse biblique. Ariko utwo dukenya bafise bakadukoresha mu neza, tukabagirisha urugendo rw'ineza, urugendo rwo guhura n'Imana. Twebwe amajambo y'Imana twumva tuyakoze iki? Araduhagurutsa tukagira urwo rugendo rweranda rwo kubandanya turondera umukama. N'abantu bahanitse babami mugabo bagiye gufukama imbere y'akantu kaje kaba ngo nakami mugabo kavukiye mu bworo butagiye ukungana, nuko baronse ingabirano y'Imana. Hari ahantu iyo mubonye umuntu bimunanira kumva ivy'Imana uko muvyumva, nimuce mutakwimiragwe, mu muhotore, mu giriki, mu mwigishe, mu munoze,
musabira inema hari ahantu iyo ari Imana nawe ntuciyoza ngo ni wavyihaye wigira umuhinga n'ubuntu wagiriwe n'Imana musabire nawe ashobore kuronka iyo nema yo gushobora kumva. Mwibaza abantu b'abami banje abami bafise amaoro yabari nka jewe nagenda ntwaye mufuko w'ibijuma ko nivyo mfise nga hafi bo bagenda batwaye amaoro n'abantu batunze. Mugabo sinzi bacavuga ati haje Imana iraza ubwenge yo kirategura vyose. Yarizi yuko Herodi azokwirukako Bikira Mariya na Yosefu kugira ngo yice kajya kana. Yabayiraza najya amaoro Yosefu yakeneye mu nzira kugira ngo aronke ibintu agaburira umuryango. Imana irategura ibintu vyose neza. Ngo niyo ngo inagutera n'inzara mbwayo ukazokwereka ngo aho uja gusuma. Ntiyagira ikintu na kimwe kizobatera ubwoba muri ubu buzima. Vyose Imana ibibitse. Upfa we kwitwareka kuyigamburukira. Ibindi rabipanga ugatangana. Hariho muri uko kwimenyesha nuko twumvise yuko rero uko kuntu yimenyesheje amajusi akimenyesha arakayo gato amaze rero ahubwo kuja mu butumwa agaheza akagira ati igihe kirageze ubwami bw'Imana bw'abashwaye. Yeza avuze ati ubwami bw'Imana bw'abashwaye nukuvuga yuko niwe nyene yashitse. Imana muri kumwe. Imana muri kumwe kandi mu buzima busanzwe aje gucumbika ahantu nyene hahurira abantu benshi. Ahantu haba abantu benshi ngane nko mu Kamenge canke ku mu Buyenzi. Ntiyashinje kugenda nkwari yikiriye usanga hagenda imiduga myinshi gusumba abantu. Hariya muri Marie Humaine hariya nyene. Nkajya muri centre ville nkajya kuri Coca-Cola murahabona. Hajya niho yagiye agira ati kugira ngo bose abantu bawiranga bashobore ngo kubona umuco muri wa mwijima wa zangeso z'ahantu haba abantu benshi. Usanga umenga hameze nka promiscuity. Muze ko nahantu hari abantu benshi usanga hari ingeso nyinshi zitandukanye kandi ziri mu mwijima mwinshi. Ubusuma bubeshi gucanamwo ibintu byinshi nibyo nyene ajemwa gashinga itamajoro yiwe haje. Ubwo tuzomenya kumviriza Yezu ko yashitse no muri byo tubamwe vya misi yose by'ubuzima bwacu. Tuzumumenyera hehe? Yohana akagira ati n'uwafise mutima wiwe agendera kuri ryabwirizwa ry'urukundo rwo gukunda Imana agakunda n'umuntu. Urukundo ufitiye Imana rugutume wumva ingene wogirira neza abandi. Ariko ukugirira neza abandi wamubifatira ku rugero rw'abakunze gusumbya wewe Imana mushobora vyose. Ivyo bintu bitegerezwa kujana. Hari abantu uyu munsi ubona umenga bagomba gukunda Imana gose bakirengagiza neza y'umuntu. Bakirengagiza iterambere ry'umuntu. Bakirengagiza ivyo byose vyogirira neza umuntu. Gira ati Imana gusa, Imana. Haleluya. Ntibumve yuko Imana yigize umuntu. N'abantu ubona umenga l'humanitaire, twetera ba humanitaire, mugabo gasa uvuza Imana bagacaburanirwa. None ugomba kuvuga yuko mubwo muzokunda abo bantu gusumbya wabahaye ubuzima wabaremye. Mugabo kenshi nuko usanga n'igihe bavuga ngo n'aba humanitaire nuko usanga twese dushaka kuba humanitaire ko mu humanitaire bakura amadolari menshi. Bendi baza yuko barimo bamwe kira bati erega ivya humanitaire biheze akazi kacu ko bagaheze tuco tamuhira. Gukunda Imana bikadutuma twamana umwitwariko mwiza w'urukundo rwo kudahemukira ico cyose Imana yahezagiye kigirira neza umuntu. Ariko kandi gukunda umuntu tumurabira mu Mana, tubivanye imbere y'Imana, tubivanye mu Mana, tuvyumvishijwe n'Imana kuko niyo yamukunze ubwa mbere kuturuta, niyo yamwihebeye. Dusaba umukama kugira ngo nubundi ko yaji wacu
atuzanira uwo mutima wiwe amenya kunywanisha muri twebwe Imana n'umuntu, tukavyumva nk'ubuzima bwacu. Ntituvyumve gusa nk'ikintu menga ni ikintu c'ikiboho, ahubwo tukumva umutima wacu twagwa ngaho. Ni mutima aheza agacika mutima w'imitima yacu. Amen.